Amasaha sinashoboye kuyaharura neza mugabo habayemwo intambara z'uko indege yari kutuzana yari yapfuye mugabo kandi uhoraho yaduhaye amahoro hama arashigikira intambuko zacu gushika tugeze ngaho. Yesu agiye kurangiza urugendo yabwiye intumwa ati nidusubire i Yerusalemu. Dusubire i Yerusalemu. Intumwa ntizavyumva kuko bari bazi ko igihe yaciye Yerusalemu bwa mbere habaye ibibazo. Urushengero ntigoroshe. Intama z'Imana ziri mu rukundo rw'Imana. Kandi Satani arahaguruka kugira ngo abuze intama z'Imana kubaho. Ariko kandi Yesu avuze ati dusubire i Yerusalemu ni wa mutima w'ivyo Imana yateguye kugira ngo tube mu kibanza Imana itugombamo. Dukora ivyo Imana igomba. Rero niryo jambo numva ryatemvye kuva umwanya wa mbere navyumvise sinashidikanije narumvise ko ari Imana ivuze. Nivyo vyasaba kwitegura, vyasaba gusaba impusha ndi umuntu afise imirimo nkora yindi yo mu buzima, mfise umuryango, mfise umugore, ndi mw'ishengero utegeza kumpa uruhusha, mugo narumvise ko Mpwemu Yera avuze ati dusubire i Yerusalemu. Rero ndizera neza ko tugarutse i Yerusalemu. Iyo intambuko z'umuntu zishigikiwe n'uhoraho habaho favere y'Imana. Rero iyo Imana ari we mwubatsi umuntu ntaruha. Umuntu atemba nk'uruzi ruriko rutembeshwa na Mpwemu w'Imana. Rero ico tuzanye ni iryo jambo ry'ihumure yuko uhoraho Imana na bugingo n'ubu arakora. Yesu yasize atubariye yuko data arakora na bugingo n'ubu. No kuri no saha data arakora. Rero nimureke uhoraho abandanye gutembesha uruzi. Niyaba ari we turatemba iyo tujana. Muri Amerika na ahantu Imana izi yabazanye ngaha muri kino gihugu nk'abamisiyoneri. Iyo umuntu atahuye neza ico Imana imugombako ni rwa ruzi rutemba. Rutemba rushunguruka, rutemba mu mitima. Ntirutemba ruja ku ruhande, rutemba mu mitima.
twarusengeye rero aba bose ubona ni rwa rukundo rwa Kristo batumye baje kwakira ku kibuga. Rero turashimye ko uhageze muri Arizona, turavuze kaze wumve ko washise kandi turizigiye ko Imana izokora ibikomeye muri ino minsi turiko tugiye kubana. Ugiye gukora kinshi agukuye hari umenye ko ugiye gukora, turakuvoma dusuye tukuvoma zini wasubira uzogende kandi gushasha bushasha, ariko umenye ko waje kuvidura. Turashonje buriya nta muntu n'umwe aba ahazi, mudazokorera ko ahazi mu vy'Imana mwambiye pole. Turashonje dukeneye kujya kandi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Kumva nashitse ndi mushitsi. Sinubwo bona baye intimide. Nabanje kubahiriza urutonde. Mugabo kandi nanje nagomba ndabashimire. Nje ndavyita yuko mwumviye Imana. Ko igikorwa tubamwo ni igikorwa cayo, amabujyanye niyo yitoraniriza abigomba uko igomba. Gusa itangaje ikoresha abantu, ntizi gukoresha ibiti, ntizi gukoresha amabuye, ikoresha abantu. Rero nagomba bashimire ko mwumviye Imana. Igihe umukozi w'Imana yampamagara akambwira narubise ijwi ry'Imana, nagomba ndabarasire yuko numvise ijwi ry'Imana. Sindi umuntu afise imyizerere yo kwiyubaka no kwiyubaka. Nizera yuko Imana itoranya igakoresha umuntu hama igahabwa icubahiro. Iyo ihabwa icubahiro uwo yakoresheje ntareka kumenyekana. Umuntu nta kamaro ko kunigana ngo wamenyekane, utfase Imana ntiyamenyekana yiwe nawe azomenyekana. Dawidi niko byagenze, Mose niko byagenze, Aburahamu niko byagenze, bose niko byagenze. Rero kubw'ivyo nagomba gusa kubaha assurance yuko maze kuvuga ubutumire ubwo nyene ntaravaho nari mpagaze ndiko ndavuga ku telefone narubise confirmation. Igira kabiri nibaza ko cyo kimwe mwebwe na jewe turabashumba bimbura kimazi dukora ibyo twategeza gukora. Ni kuvuga ngo data ni wazi cyane gusumba. Yego nivyo turitegura, nivyo turabaza Imana tugasenga. Ubwo hari ikindi kintu kigira kabiri cantangaje nuko nkimara kubibwira abantu numvise amina muri bo, numva ko bahagurutse gushikira. Kandi barahishuriwe. Imana yarabavugishije, Imana yarabavugishije mu buryo bumwe, naje yaramvugishije gushika mpaguruke muri kino gitondo. Hari umukozi w'Imana yampamagaye arambwira ati ntugenda tudasengana. Cyabaye ikindi kimenyetso kidasanzwe kuri jewe ko ni umukozi w'Imana tumaranye imyaka myinshi, ni umugenzi wanje twamana, no mu brother wanje. Agenda yagiye nta munsi yari bwambwire ngo sengera ndagiye, nta munsi naje nabwa musabe ati sengera ngira ngende. Mugabo no munsi yabikoze kandi numvise umenga turi mu gihe c'Imana. Abenshi tuzinanye ukundi, tuzinanye makartier, abambwiye ati twakuzi kuri televiziyo, arabandi bukije kugera ngo bose kubabwira ati hari itandukaniro ry'umuntu muheruka n'umuntu munsi. Aje umuntu arantangaza ko mperuka aje ari guhora ashaka kubifirma. Ikigira kabiri ni kubaha assurance yo mwakiri umushitsi. Hari igihe mushobora kwibaza muti none uyu muntu ni gute, bigenda gute? Ni ukuri umutima mufise muri kino gihe mu gikorwa c'Imana ndawuzi. Ibyo mutombarira byose ndashobora kuvyibwira, ndabizi. Kuko umurimo ni wa wundi nyene, umwami ni wa wundi nyene, defini zazindi n'umwasi ni wa wundi nyene. Uko akora tuba tubizi. Rero nibaza yuko ikirenze ivyo hari ikintu kinini kirenze ko mwantumiye numva muri jewe
tuzohishurirwa kumbure muri kazoza ko peut-être Imana iriko iratujana ahiyaguye cyane gusumba, iriko iratujana ahiyaguye nitwaba abakozi babizigirwa, kuko Imana iguma irondera abizigirwa, iguma irondera abari disponible, iguma irondera abandi bafise umutima wo muri yo. Ndabashimiye ingene mwanyakiriye, ndabashimiye ingene mwafashe neza. Jewe kumugurira n'umuryango w'imodoka numvise ntabiteka birenze, asigaye ndavuga ni ibisizo bivuga ko byava bingora ava bantu mwafashe neza, ndabashimira ibyo maze kubona, kandi ndizera ko n'ibindi byose ari byiza cyane. Nafunguye ifungurwa zimeze neza, umukozi w'Imana wavuze uti tugomba kukunywa ko ugenda uri vide. Sishobora kuba vide kubera yuko ndi isoko ridakama. Avuze ngo abamunyoye ko, abamuriye ko, abanyoye kuri we barahera inyota, bahejeje guhera inyota bagaca bahinduka isoko. Iryo soko ntigiherahika. Rero kuri ibyo naje nzobavoma ko hari ibintu byinshi ngomba kwiga. Imyaka maze ndiko ndakorera Imana, numviriza amakouple, numviriza abajene, numviriza iki, nguma ndekura. Aho nagiye hose, aho natendera, aho bampamagaye hose, navuyeho nize. Naratanze ngo nararose. Rero umva nje gutanga mwo kandi nje gutwara. Amen. Mwami Yesu ahezagira abamama batugaburiye. Mwami Yesu ahezagira abakozi b'Imana murongo iki gikorwa. Mwami Yesu abane natwe muri no minsi, kandi byukuri bivuye ku mutima. Akiri ntasho za bene data bavuye hariya bari mu Real, bantumye ndabaramutse. Harimo ababazi mwaba bamwe babaye mume, hari n'abatabazi. Ishengero riri mu rukundo nk'uko nyine ndabibonye, nihagira uhuza wirara amaze kuza, Pastor Beno amaze kuza, kuri ko tuzobakira. Ibisigaye nituruha, kuryama bwije n'ibyacu, kuzinduka kare n'ibyacu, kwiruka. Twe dusigaje imyaka yo gukorera Imana gusa. Rero niyahera tuca tutaha, ntidutinya gupfa, kuva mu bintu nabyo dutinya ko tubibonamo inyungu. Uburuhe bw'umubiri nabwo n'ubusanzwe twarageze kuruhishwa n'ibitagira akamaro. Turuhiye mu iyo mbonye umuntu abiza kuya ko mu ishengero ry'Imana, ndavuga ngo uyu yakana sumbije. Iyo ndamubonye umuntu ariko arakora kabiri icuya mu nzu y'Imana, ubonye je arantera ishari, kuko aba yabize ikindi cuya atari cuya c'umupira w'amaguru, muga icuya co mu gikorwa. Rero umva niwo mutima utwanima. Mu yandi majambo turacari kumwe, muze muraza dufungura tuca tuvuga ko ndakunda kuvuga. Mwami Yesu abaheza. Bamunyemereje baje senga. Nibyo. Kuko turi indirimbo ya 2005 ingufi yari iza kudutwara umwanya muremure. Imana yacu ni nziza, ni inshuti itazigera ihinduka, mu rukundo rwayo ni mwinshi cyane, kandi ntakagero rugira. Ni wewe ntabwo iherezo, mwemu wawe tuzigame Yesu, turagushimiye ibyabaye byose, tukwizigiye kw'ibizoba. Uhoraho Mana Data, urakoze Yesu. Mana ugira neza, Mana ushizwe hejuru. Amina.
kibirengeye kizima mana y'ubushobozi, witanguriro wiherezo, wariho byose bitarabaho, waravuze atakintu na kimwe kiramenyekana. Turagushima data integuro yawe, ikintu cyose wakigeneye umwanya wacu. Turagushimiye izina ry'ububasha twahishuriwe rikaduha gukizwa. Turagushimiye mpemu wawe yatumenyesheje byose arushiriza kutwigisha. Turagushimiye urupfu no kuzuka data kuko ariho twakirijwe. Turagushimira data ibyabaye byose kuva tukumenya data gushika no munsi. Wera mbega umuntu ni iki data yatari wewe utanguye amatanguriro muri we. Ijambo ryawe riravuga ngo turi biremwa byawe byaremwe muri Kristo Yesu kugira ngo dukore igikorwa cyose ciza ico wateguye kera ngo twigenderemo. Ndagushima data kuko umuntu wese data kuko ari inyubako watanguye. Ndagushimira ibuye ryose riteretse hano hantu kuko data wariteguye kugira ngo ritunganye rikore mu murimo wawe. Ndagushimira data iri shengero kuko wabonye ko bikwiye ukabakura ku mpande zine za kino gihugu kabegerana. Ndagushima uhoraho kuko kera atabantu barimo ariko bagize bazima kubw'izina ryawe. Ndagushima data kubera yuko wabonye ko bikwiriye ko dufatana aya maboko imbere yawe. Data aya maboko dufatanye n'amaboko y'ubumwe n'amaboko y'urukundo. Data naco tubasha gukora na kimwe tutari kumwe nawe. Niko wavuze ngo urumuzabibu natwe turamashami. Uwera manu ugororotse data reka iki gihe tugishire mu maboko yawe. Turakizanye mu maboko yawe kuko uzi ibyo dashobora kumenya, kuko uzi ibibereye, uzi ibikundwa, ibishima, iby'igikundiro, ibitunganye, ibigororotse ari iby'iwawe Mana. Duciye bugufi gusa nk'abashumba y'umurakimazi kugira ngo data aho uza kugendagenda hose imbaraga zawe zimanuke, ubushobozi bwawe bumanuke, maze imitima ibohoke. Data icyo ubona gikwiriye aba ari cyo kiba. Tukweretse data iki gihe kuko ari igihe cyawe data kugira ngo restore, kugira ngo wubake, kugira ngo ushireho amatanguro, kugira ngo ufonde data ushireho fondazo, kugira ngo data uwo gicariro cake umuriro wawe wake muri kino gisagara data wagurukije bano bantu kugira ngo uwera bimenyekane kuri Imana. Ijambo ryanyereka ngo Eliya ngo amaze guhagarara ku musozi Karmeli, hari abapfumu, hari abakonikoni, hariho abari bafise ubuzobe, bari bamenyereye gukora mangetengete, ariko kubw'umukozi wawe ibikorwa byabo byarahagaze. Niko duhagaze hano hantu kugira ngo ibikorwa bya Satani bihagarare. Bije anahe duhagaritse izo mbaraga z'umwiza. Ufashe indimi zose zaturi kibi bice mu izina rya Yesu Kristo. Dufashe biri ibyiyumviro bitari byawe data. Dusambuye ibicaniro by'abayari. Dutaramuye umugwarizi muri kino gisagara. Dufashe autorite ku kirere data. Turavuze guhera Mana imbaraga z'umuriro zimanuke, imbaraga z'amavuta zimanuke, ubushobozi bwawe bumanuke, maze data wopere ino operation spirituelle data impinduka zitangure. Data iri zina ryamamaye Paulo yanditse rimenyekane muri kino gisagara. Turase ku izina ry'umuntu n'umwe rimenyekana, tugomba ku izina ryawe rimenyekane. Turase data ko bavuga izina ry'umuntu ariko turavuga ngo bavuga izina rya Kristo. Turagomba data yazaburi ivuga ngo barabonye baravuga ngo koko bari n'Imana. Data bavuga Imana iba muri twebwe, ntibavuga Imana twebwe dukoresha ariko bavuga Imana idukoresha. Mu izina ryawe Yesu Kristo. Data ijambo ryawe rambwira ngo nabugingo n'ubu urakora ukore muri kino gisagara. Imbaraga z'umwiza zihagarare, ibikorwa by'abafumu bihagarare, imbago z'abanyakibi zihagarare, imbaraga z'umwiza zihagarare, ibikorwa by'ishari bihagarare, ibikorwa by'urwango bihagarare, imbaraga z'umwiza zitaramugwe. Izina ryawe Yesu Kristo twimitse ubwami bw'amahoro, twimitse ubwami bw'amahoro Kristo Yesu, kuko wavuze ngo ndabasigiye amahoro yanje
ayo niyo data twimitse igikorwa data nikibe mu bwiza bwawe aya mavuta data n'abara yawe akayangana iki gicaniro n'igikazime wera bezagiye abakozi bawe data ijambo ryawe ravuga ngo aho muzogenda hose bakabakira mu basabira umugisha data batwakiriye dusavye umugisha uva hera hawe dusavye umugisha uva hera hawe umwe wese uramuzi mu ngo zabo data urazi ibikorwa byabo uhezagira ibikorwa by'amaboko yabo urazi bibereye ubagirire neza kandi ingwara zose zishobora kuba ziri hano zihagarare amakuru mabi yose yo bahari uno munsi agira iherezo iyi miryango ibemwe amahoro iyi miryango ibemwe umunezero data aba bakozi bawe bahagarike nk'amapiriye atigera nyiganizo bahagarike data nka kumwe umusozi Siyoni uhagaze data ngo imifunda n'imiyaga irashobora guca ariko umusozi Siyoni ntunyiganizo data dusengeye kandi uwera ishengero ryose reka ribe mu bwiza integuro yose ibi yawe data turetse ngo ufate control turetse data ngo wuzuze iby'umwuzuzo ibisigaye uwera mana bya bindi udashobora kumenya bya bindi udashobora gusobanukirwa bibe nk'uko wateguye ubugombe bwawe bube ishimwe n'icyubahiro bibi byawe bagiye gutaha data umwe wese ashike amahoro mu nzu yiwe kandi natwe aho tugiye gusigara hano hantu iyi ngoro iba ingoro y'ubwami iyi ngoro iba ubwami bwo guhishurirwa aha hantu haba ikibanza cya kindi Yakobo yavuze ngo ahantu ndahabonye Imana maze data uko tubandanya gusuka aba ariko natwe dusukwa dusuke ku gicaniro dusuke data buja kuri ya rutare yawe cyane cyane data twisuke mu mitima y'abantu dusavye ubwiza dusavye igikundiro dusavye data iyo dimension irenze ishimwe n'icyubahiro n'ibi byawe data tubisenze mu izina ryawe Yesu Kristo amen amen.